Mu Burundi bariko barategura amatora yimirijwe agomba gutangura muri uno mwaka wa 2025 harakomeje gututumba icyuka kitari ciza aho benshi bariko barashimangira ko hagiye kwaduka injyane ziremereye cyane. Ibi biriko biribonekeza nga mu Burundi mu gihe kandi hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda bikomeje kugenda biraterana amagambo ku buryo abasasanguzi na bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko uku guterana amajambo nako gushobora kuzoteza akaga karemereye cyane kubera impamvu zimwe na zimwe za politike zamazibonekeza ndetse no kutumvikana ku migambi imwe n'imwe iba yarakomeje kugenda irafatwa n'igihugu kimwe ariko gasanga iriko irabangamira ikindi. Izi by'umwihariko izi njyane zikomeje kugenda zigaragara mu gihe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje urugamba ruremere cyane rukomeje by'umwihariko kugenda by'umwihariko rurahitana n'abasoda bagiye batandukanye, abasoda benshi b'abarundi nk'uko byoma bigaragara. Igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda cyarakomeje kugenda by'umwihariko kiko mu Burundi kuba bwararungitse abasoda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iby'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda kivuga ko by'umwihariko batakabaye bajya kwifatanya na Kongo mu kugwanya bamwe rero mu bariko baragwanira uburenganzira bwabo canga se by'umwihariko bariko baragwanira mu gihugu cabo kugira ngo bace bararonka amahoro. Leta y'u Burundi yarishuye igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda by'umwihariko yuko ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atacyo bibarebaho, bakwiye by'umwihariko kumenya ibyabo mu gihe Burundi ndetse na Kongo basanzwe barafisanye umubano mwiza by'umwihariko ngo ibyo rero ntibirakwiye kuba ikibazo nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko bikomeza kugenda biradusumira. Leta y'u Burundi by'umwihariko yarishuye ibyo bibazo byose by'umwihariko biraciye mu kiganiro. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri kutegetsa nga mu Burundi yaragiranye by'umwihariko n'abanyagihugu ndetse n'amenyesha makuru nkuko byoma bigaragara. Iki gihe yarishuye ibibazo bigiye bitandukanye ariko kandi abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko ibyo yishuye bimwe na bimwe nabyo ubwabyo bica biratera impungenge ndetse by'umwihariko bikomeje kugenda biratuma abatari bakeya bibaza uko ibintu biri ko biramera canga uko ibintu bikomeza kugenda byibonekeza. Amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda aradusumira arerekana neza yuko leta y'u Burundi atampungenge ifise ndetse by'umwihariko itanatewe ubwoba n'ibikorwa iriko irakorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muraza kunyemerera turabira hamwe byinshi bikomeje kugenda biravugwa mu gihe by'umwihariko Burundi bukomeje kugenda buritegura amatora. Hari na bamwe badasaba yuko CNDD-FDD by'umwihariko yotanga imihodoro yuko ataco iriko iramara cange atacyafashije abarundi mu myaka yose imaze iri ku butegetsi. Ari ukutavuga rumwe kandi gukomeje kugenda kwibonekeza aho by'umwihariko ugwaruka rw'abanywanyi cyangwa se abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, urwaruka ruzwi nk'imbonerakure benshi banafata nk'umuhari w'iterabwoba ukorera mu kwaha kwa CNDD-FDD ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bwa Varisto Ndayishimiye by'umwihariko barakomeje kugenda by'umwihariko bagaragaza kutumvikana hagati y'abandi banyagihugu nkuko byoma bigaragara, ibyatumye bafata ingingo by'umwihariko yo gukora akarasisi kugira bace bererekana by'umwihariko yuko biteguriye neza guhangana n'uwari wese ashobora kuba yoza nga mu Burundi canga se ashobora kuba yova matavuga rumwe n'ubutegetsi. Benshi by'umwihariko barakomeza kugenda bashimangira ko aya matora yimirijwe mu Burundi ndetse n'iyi video 2025 y'u Burundi ishobora kuzorangira nabi mu gihe injyane zama zibonekeza zikomeje kugenda zigaragara. Ndabahaye ikaze mwese ndabaramukije abatwumviriza mwereye mu bice bigiye bitandukanye ijya nino mw'isi. Kaze kuri mwese mutwumviriza by'umwihariko muri nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi buce bigiye bitandukanye mu nazi zitandukanye mu makomine ajya atandukanye. Mwese ndabahaye yambu cange ndabaramukije waramutse neza sangwa mnywanyi biganiro byacu wo twumviriza uri mu karere k'iyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye wo twumviriza uri ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese turabahaye ikaze turayifuriza kumererwa neza cane.
ari ubwa mbere ushe ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 ari by'umwariko byonda ko hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira uce urabana natwe 5 amakuru n'ibiganiro byacu bice birakugiriraho ku gihe muri rusange. Kaze kuri mwese tuyarabira hamwe by'umwariko twumvirize idonido ry'amakuru agezweho azindutse aravugwa muri kino gitondo nk'uko byoba bigaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Kaze rero mu makuru tuyatangurire mu Burundi mu gihe turiko turitegurira neza amatora mu gihugu cacu ciza c'u Burundi harakomeza kwibonekeza indyane ziremereye cyane zishobora kuzatuma aya matora ubwayo nayo atagenda neza nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe bihagaze gutyo kandi by'umwariko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngaha mu Burundi by'umwariko waraje kugenda by'umwariko utangaza ibintu bitari byiza ndetse batari bakeya by'umwariko bakaba bakomeza kugenda banashimangira ko ibyo Reverend kuri yatangaje bishobora kuzomukwegera urupfu canga se bikaba byomuhitana nk'uko byoma bigaragara. Ibyo honyabwoko byarakorewe abatutsi ntaco bitubwiye. Kongo nayo rero irafise uburenganzira bwo gushigikirwa. Uyu ni Reverend Ndikuriyo. Uyu ngo yaravugaga yuko ibyabaye mu Rwanda ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda by'umwariko atacyo ribwiye abarundi ndetse na leta y'u Burundi, ndetse aranashimangira yuko Kongo ingwano ziriyo Kongo ubwayo bitewe nuko ari igihugu cy'igishuti kinywanyi cy'u Burundi nayo ngo ikwiriye kuba iyo shigikirwa muri rusange. Ibi ngibi Reverend Ndikuriyo arabitangaje mu gihe by'umwariko leta igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda imaze igihe yamiriza ndetse by'umwariko inagiriza u Burundi by'umwariko kuba bukomeje gukorana n'imihari igiye itandukanye cane imihari yiganjemo yakoze onyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 igizwe na FDLR ndetse na FRN by'umwariko cane mu gukorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'ubundi bice bigiye bitandukanye nk'uko byoma bigaragara. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yaratangaje kuri by'umwariko uyu wa gatanu hoze by'umwariko ku iby'ihonyabwoko y'abatutsi ryarabaye mu Rwanda ataco bimubwiye kandi ko by'umwariko Kongo nayo ifise uburenganzira bwo gushigikirwa. Uwarongoye uwo wahoze by'umwariko ari umuhari w'abagwanyi yagiriza u Rwanda by'umwariko kwica abantu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu myaka iharurwa muri 30 iheze. Bitwaje ko rero bariko barakurikirana abahutu rero baba FDLR kubwiwe igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda by'umwariko cange u Rwanda by'umwariko rwategerezwa guhagarika kwigirisha nk'uko yoma arabitangaza cange byoma berabigaragara. Ni mu nyuma y'iko abategetsi b'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda nabo batajya umunwa mu kugaragaza ko leta y'u Burundi iriko irafatanya na leta ya Kongo mu kugerageza kubangamira abo mu bwoko bw'abatutsi. Kwa gatanu uheze Reverend Ndikuriyo rero yari yatumye ko ikiganiro kwamenyesha makuru mu ntara ya Makamba avukamo rero mu bumanuko bw'u Burundi ihitamwe rero ry'ikibuga nkuru nziza Plaque Stadium si igihamana by'umwariko. Ico kiganiro ca mbere cyaratangujwe by'umwariko ni defile ndende cyane yabakozanyijemo by'umwariko imyimenyerezo abana bafise rero kuva ku myaka 9 kuduga n'imbonera kure abanywanyi hari ugwaruka k'umugambwe CNDD-FDD. Abamenyesha amakuru rero bafashijwe mu buryo rero n'umugambwe uri ku butegetsi umukuru wabo yaranatumye ko rero bo baza by'umwariko ku cicaro c'ubumwe rero bwa Buraya by'umwariko ibibazo bijyanye n'ibihano Uburaya bwafatiye u Burundi bararonse umwanya ukwiriyeho kubaza ibibazo batekanye. Hageze kubaza by'umwariko ibyo Rwanda rwagiriza igihugu c'u Burundi aho rero ruvuga ko igisirikare cy'u Burundi kiriko kirakorana n'abahutu rero bagirizwa ihonyabwoko muri Nord Kivu. Ndikuriyo rero ntiyaciye ihijya nino yaratanze inyishu, ariko izi nyishu yatanze benshi barabonye yuko by'umwariko arakamaramaza ndetse cyo bakoze zirakwegera Burundi ibe bidasanzwe cange bikaba byokurura ingwano by'umwariko nga mu karere k'ibiyaga binini.
ni kuki rero u Rwanda rwinjira mu bibazo bya Kongo? Nico kibazo rero mfise. Kongo rero n'u Burundi turafitanye amasezerano yo gufashanya mbere ndetse no mu bya gisirikare. U Rwanda rubijamo rero gute? Iyo migwi rero by'umwihariko nayo rero u Rwanda rwagiriza ko rero yakoze ubunyabwoko haheze imyaka iharurwa muri 30 kuva mu mwaka w'1994 abasirikare b'u Rwanda baja kubahiga batashoboye kubatuza birabaraba. Nibo rero batera umutekano muce rero kuki rero badurumbanya umutekano. Ntibateye Kongo rero kuva mu 1994 ndetse by'umwihariko no gushika na 1995 bakica abantu bitwaje ko rero bariko by'umwihariko barakurikirana iyo migwi. Uwo muntu rero by'umwihariko agwanywa imyaka 30 yoba arinde, yoba yinjiye igisirikare gifise imyaka ingahe? Niko rero yishuye umenyesha makuru biboneka avuga ishavu. Uyu ni Reverend Ndikuriyo wasanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi nga mu Burundi CNDD-FDD. Ibyo banyabwoko byarakorewe abatutsi by'umwihariko ataco bitubwiye, nayo Kongo rero irafise uburenganzira bwo gushigikirwa. Reverend Ndikuriyo rero by'umwihariko aramaze igihe yerekana neza yuko igihugu cyanyu cy'u Rwanda kiba kiriza ndetse kinijijisha mu gihe mu Rwanda by'umwihariko hakorewe ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'imiryango by'umwihariko mpuzamakungu ikabibizi neza, ndetse akaba hanakomeje gahunda yo gushakisha bamwe rero mu bagize uruhara muri iryo nyabwoko. Ariko kandi Uburundi bukaba bukogwa n'isoni ndetse n'ikimwaro kenshi iyo igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda cyagiriza Uburundi ko buriko rero burakorana by'umwihariko nabo bakoze onyabwoko mu Rwanda, cyane barahungiye ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Reverend Ndikuriyo kandi aremeza neza yuko u Rwanda rwiririsha kandi ko rero ihonyabwoko ryakoreshejwe by'umwihariko nk'icitwazo ku ndongozi z'abanyarwanda kugira ngo bagume rero baratera igihugu cy'ubanyi ca Kongo. Ihonyabwoko ryarabaye icitwazo. U Rwanda ntiruhengeshanya kwiririsha, reka rero kwiriza. Haheze imyaka yarwa muri 30 baratera Kongo, twarabumvise baragwana bari kumwe rero n'Abaganda Ikisangani muri Ituri, bavuga ko rero bariko barondera ba FDLR. Haraheze imyaka iharugwa muri 30. Birababaza u Rwanda ko rero u Burundi bugirana imigenderanire na Kongo rero irafise uburenganzira bwo gusaba ubufasha rero, kandi birasanzwe kuko rero abagenzi barafashanya. Kuki rero bibabaza kandi igihugu cabo gifise imbibe zaco? Kuki rero barazwa inshinga n'ibibera hakujya y'umupaka wabo, canga se by'ukuri niyo bari? Niko rero uwo mukuru wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu rero yashikirije. Uwo muhari by'umwihariko ukaba warabaye umugambwe uri ku butegetsi muri 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha rero yo mu mwaka w'2000. Muri rusange yarabandanyije ati nimwibaze ko rero nza gutinya kubera bavuga ngo by'umwihariko y'onyabwoko. Jewe ibyo byose by'umwihariko ntibindaba. Ibindaje inshinga ni umutekano w'igihugu cacu, umutekano w'u Burundi. Umwe wese narabe ibyiwe muri rusange. U Rwanda rwaranse kwerekana ibirindiro by'aba FDLR kugira ngo abasirikare b'Abarundi babacakire canga se bace barafata. Kubwa Reverend Ndikuriyo rero abasirikare b'Abarundi barazwi ko rero bafise indero ku isi yose by'umwihariko. U Rwanda narwo rero rwaranse kwerekana ibirindiro by'aba FDLR. Abasirikare b'u Burundi by'umwihariko bafasha FARDC by'umwihariko igisirikare ca Kongo hamwe n'ababafasha kugwanya kugira ngo by'umwihariko babatere. Nyiricobahiro Varisto Ndayishimiye by'umwihariko yarabivuze ati twaragiye muri Kongo duca dusaba u Rwanda kutwereka aba FDLR kugira ngo tubugurure ko umuriro, ariko by'umwihariko ntibabikoze. Mu gihe rero abanyarwanda bari bajejwe by'umwihariko igendereza bareke rero kwiririsha, twarababwiye tuti twereke ibyo birindiro byabo kugira ngo rero tubiterere, kandi ariko baranse kubikora. Bishinga
bavuga amajambo gusa mbere iki kirambabaza cane nibareke rero kuvuga by'umwariko umwe wese narabe ibyiwe bwite niko rero umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD akoresheje imvugo by'umwariko y'agahemu by'umwariko ahandi agashavu ndetse by'umwariko no kwishongora ku gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda cyahuye n'ibibazo ariko ubu ngubu kikaba cyarahuye n'intwaro nziza igaca irakizahura yakomezaga kugenda arakibasira. Intara ya Makamba co cimwe n'izindi zo mu Burundi irafise ingorane zibura rero ry'ibinyobwa bya Braludi araheze igihe kirekire cane ariko kwigenekerezo rya 3/2025 abatumire bandikuriye by'umwariko barizimije by'umwariko inyota ikamyo by'umwariko ya Braludi yarategerezwa gutanga by'umwariko ibinyobwa mu makomine ya Mabanda, Makamba, Kibago ndetse na Vugizo yaraciye ihindukizwa by'umwariko n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ahamande yabo bana bakora rero ibirori n'imbonerakure hamwe rero n'abamenyesha makuru barenga 90 bo mu Burundi. Muri ivyo birori hari hatumiwe rero kandi abanyamabanga bakuru b'umugambwe mu ntara zose uko ari 18 ndetse no mu makomine uko ari 119 baserukira CNDD-FDD benshi mu basinateri n'ababuramatari baturuka mu ntara nshasha ya Butunga, akarere kose k'ubumanuko bushira rero ubuseruko n'akarere k'ubumanuko bushira rero uburengero igizwe ubungubu n'intara za Bururi, Makamba, Rumonge, Rutana bashizweho rero n'itegeko ry'umukuru w'igihugu hamwe n'abarongoye ubuzi bugiye butandukanye mu ntara ya Burunga nk'uko byoma bigaragara. Naco leta y'u Rwanda yashotse ivuga ko by'umwariko ari ku Rwanda gwagiriza Uburundi kenshi ko rukorana n'abakoze ihonyabwoko by'umwariko n'abakoze ihonyabwoko by'umwariko b'abahutu baba FDLR abo bafashanya by'umwariko n'igisirikare ca Kongo mu kugwanya cane mu ntara ya Nord Kivu. Igisirikare c'u Burundi cyarungitswe kuva muri Ntwarante 2023 ubwa mbere rero mu nzero by'umwariko mu nzego za East African Community mu nyuma ku masezerano hagati y'amareta ya Kongo n'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi by'umwariko bafasha FARDC nabo bacuritse by'umwariko kugwanya M23. Reverend Kuriyo by'umwariko ntiyatomoye nimba rero u Rwanda kwanse kwerekana ibirindiro bya FDLR igihe abasirikare b'u Burundi bari bakiri mu ngabo za East African Community by'umwariko cange atari icyo gihe. M23 kandi ni umugwi wa kera w'abagwanyi b'abatutsi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza abategetsi ba Kongo rero kuba batubahirije ibyo rero biyemeje mu kwinjiza abagwanyi babo mu nzego. Indongozi za Kongo zemeza ko uwo mugwi ufashwa n'u Rwanda ariko kandi leta y'u Rwanda ntihengeshanya kubyamiriza. Ku ruhande rwago u Rwanda gwagiriza indongozi za Kongo rero gushigikira abakoze ihonyabwoko ari bo rero ba FDLR n'abahutu rero by'umwariko bacumbitse mu buseruko bwa Republika ya Nuwasangi ya Kongo haraheze imyaka ishika kuri 30 nubwo rero biri uko nguko umukuru w'igihugu cya Kongo Félix Tshisekedi yese aba FDLR nk'ingufu rero zibisigarira by'umwariko babaye abasuma bakaba atabwoba botera igihugu cibanyi c'u Rwanda. Nyamara u Rwanda ruragaragaza neza yuko rero ukomeza gutegwa impungenge n'ibiriko biraba ndetse n'ibikomeza kugenda biratangazwa, ndetse u Rwanda nirujya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero ko byotumye rushiraho ingamba z'ubwirinzi ziremere cyane mu rwego rwo kugira ngo rubashe kuba by'umwariko rwohangana n'ibibazo bishobora kuzoturuka muri ibyo bice nk'uko byoma bigaragara. Bashimire by'umwariko twongere gusura amasaha imbere turabera hamwe ane makuru agezweho.